Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Mu kiganiro cacu ku kivi cyo kuri no muhingamo tubayagira ku bikorwa bikuru umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye yaranguye muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye mu bisata bitandukanye, aho yateye iteka ibirori byo gusozera indwi yahariwe umutangakori mu Burundi, arugurura icese ibikorwa vy'ihuriro ku rwego rwo hejuru byo kurabira hamwe intambwe igezwe ko mu bijanye n'iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aranaremesha inama ya bose igira gatandatu y'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza bene gihugu. Turabayagira no ku bindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri iyo misi heze mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, tukaba tubahaye ikaze. Nabahinga ku ntambo bitisebeye. Ku musi wa kane igenekerezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2020, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye yarateye iteka ibirori byo guhimbaza umusi wahariwe umutangakori mu Burundi, umusi wahimbarijwe mu ntara ya Ngozi. Imbere yuko ibirori nyezina bitangura, Sebarundi akaba yabanje kugurura icese inyubakwa y'akarorero yo kwakira ingenzi bita Belan Hotel, inyubakwa yubatswe ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Abatangakori iyo nyubakwa yegukira harimo na Domiciano Ndiho kubwayo, bakavuga ko bayubatse mu ntumbero yo gushigikira leta mu gikorwa cyo guhimiriza abene gihugu kurangura imigambi y'iterambere, gutyo baheze batanga ikori. Inyubakwa rero zo kwakira ingenzi ni gisata gikomeye cyane gose mu buzima mu butunzi bw'igihugu, kubera ni gisata gitanga ubuzi bwinshi, ni gisata gituma iyindi mirimo ishobora kuronka yishorera imyimbu yayo. Ahantu otanga nk'akarorero abarimyi, aborozi barashora bakazana ngaha, abakora impunzu, abakora amashuka, abakora ibirato, bose baraheza bakaharonkera akarusho. Mugabo hambavu y'ivyo nuko abo bakozi baba bari ngaho baratanga amakori. Mu ntumbero yo gushimira Sebarundi, ishirahamwe Belan Group uyo mugambi wegukira rikaba ryaramushikirije akaganuke ndangakaranga. Ibirori bikaba byabandanirije ku kibuga c'inkino citiriwe ku Gasaka, aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu Varsito Ndayishimiye yashoboye kwibonera ibirangurwa n'abatangakori bakorera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mwihayanishwa gurishwa ryari rimaze imisi ririko rirabera ngaho nyene, akaba yarashimiye abo batangakori ku ntererano yabo mu iterambere ry'igihugu, aca bipfuriza gutera baje imbere. Mwijambo umukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR yashikirije, akaba yavuze ko ico kigo kiguma gitera imbere ku mwaka afatiye ku mafaranga cegeranya. Umwimbu w'amakori n'amatagisi aja mu kigega ca leta ukaba wagumye wiyongera ku mwaka, aho wavuye ku miliyaridi amajana 340 aho hari mu 2010, ukaba twasozereye umwaka w'ibihumbi 2020 uvuga mu kwezi kwa gatandatu tugeze ku miliyaridi 1,024 zirenga. Nayo umushikiranganji ajejwe ibijanye n'ikigega ca leta no gutunganya imigambi Domiciano Ndiho kubwayo, akaba nawe yagarutse ku ruhara ntangere rw'umutangakori mu iterambere ry'igihugu, agashima kandi ko muri kino gihe abene gihugu bamaze gutahura akamaro ko gutanga ikori.
Mwijambo nyamukuru ryo kuri uyo musi umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarakeje abatanze amakori neza acahimiriza abakiri inyuma kwikebuka. Yerebukije zina mwene gihugu kwijukira gutanga amakori n'amatagisi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butere imbere. Nagira rero numvishe abarundi bose abene gihugu bose ko twese turabatanga kori atanumwe avuyemo. None ubwo turaritanga nitwiyumvire hamwe umurundi wese yogira ico atanze mu kigega ca leta. Mwiyumvire ingene Burundi bwotera imbere. Mumva mu mwaka twokora imigambi nganiki. Amabarabara ntiyosubira gucika, ntitwokwidoga ngo turabuza amabarabara. Ntitwokwidoga ngo turabuza ibitaro. Ntitwokwidoga ngo turabuza amashure. Abakozi ba leta ntibokwidoga ngo bahembwa make. Nibamenye yuko ivyo vyose bisaba amahera mu gihugu nta handi biva atari muri ayo makori. Kuko nta numwe mu gihugu akwiye kubaho ataca terera mu kigega ca leta kugira ngo leta nayo igaruke idukorere neza. Mu ntumbero yo gutera intege abatanga kori bigenjeje neza kuruta nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaratanze utuganuke ku mici 3 harimwo abatanze ubuzi kurusha abandi, abatanze amakori menshi kurusha abandi, hamwe rero n'abakorera hagati mu gihugu batanze neza ikori nyongera agaciro TVA. Sebarundi akaba kandi yaragabishije abakora urudandazwa rwa magendo acasaba abajeje intwaro, abajeje umutekano, abajeje ubutungane, abajeje iperereza hamwe rero n'abene gihugu gushira inguvu hamwe mu kugwanya ivyo bikorwa bigayitse. Nabahinga ku ntambo bitisebeye. Mu bijanye n'igisata c'imigenderanire n'ibindi bihugu naho ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 4 Kigarama umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano Massimiliano Mazzanti aserukira igihugu c'Ubutaliyano mu Burundi asanzwe afise icicaro i Kampala mu gihugu ca Uganda. Muri uyo mubonano bakaba bayaze na Sebarundi kubijanye n'icokogwa kugira ngo imigenderanire no gufashanya hagati y'u Burundi n'Ubutaliyano itsimbatare. Ku munsi wa gatandatu naho igenekerezo rya 5 Kigarama ku buhinga ngurukana bumenyi umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaritavye inama idasanzwe igira 13 y'abakuru b'ibihugu bigize ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Inama yarishimikiye kuguhanahana ibidandazwa ku mugabane wa Afrika. Mu gihe rero ibihugu 34 arivyo bimaze gushira umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa, umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa arongoye muri uno mwaka umuryango w'ubumwe bwa Afrika yarateye akamo ibihugu bitarashira igikumu kuri ayo masezerano kubikora. Abakuru b'ibihugu bisangiye ako karere ko guhanahana ibidandazwa umwe wese yarashikirije iciyumviro cingene guhanahana ibidandazwa vyokogwa. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko uyo mugambi uzotuma habaho kugabanya ibidandazwa vyo hanze y'umugabane wa Afrika. Abanyafrika nabo hafi umuriyaridi n'igice bari muri ako karere bakabona gutera imbere bagasezerera ubukene. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yarakeje bagenzi we biyumviriye uyo mugambi, umugambi uzofasha cane mu iterambere ry'amahinguriro rizofasha Afrika mu mwanya mwiza wo gushora hanze ivyo bihinguriye, hakaba no guhiganwa ku masoko ya Afrika ndetse no ku masoko mpuzamakungu. Kugira ngo hatoregwe umuti ikibazo c'amasoko mpuzamakungu amwamwe yegeza kure amasoko ya Afrika, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye abanyafrika kunezererwa ivyo biyimburira no kubikoresha, hamwe rero no kumenya ko Afrika ari ryo soko ry'abanyafrika. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya ndwi Kigarama naho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye
yarahaye umubonano uwuserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Buraya mu Burundi Claude Boshu n'abaserukira mu Burundi ibihugu bihurikiye muri iryo shiramwe rya Buraya basanzwe bafise ivyicaro vyabo hano i Bujumbura. Muri uyo mubonano bakaba rero bayaze kucokorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'ishiramwe rya Buraya inaguke ku nyungu z'izo mpande zose uko ari zibiri. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu aje kwakira ubuserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya yari yaje aherekejwe n'abaserukira ibihugu vy'Ubufaransa, Ubudagi n'Ububirigi. Bakaba bavuze yuko ari ubwa mbere bakiriwe na nyashobora umukuru w'igihugu mu myaka 5 bari kumwe. Ivyo rero bashoboye kwiga no kugira ngo barabe uko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ishirahamwe igihugu vya Buraya igiye kuzogenda. Bakabivugiye rero yuko inama ibaye mu gihe ciza cyane, mu gihe tamise haciye u Burundi bukuweho ico twokwita ibihano, kuko murazi neza yuko kakanama kajeje umutekano ka ONU katazongera gushira Burundi ku rutonde rw'ivyigwa. Ni ibintu bikomeye cyane gose, kuko kugira ngo bijya bintu bibe igihugu kiri ku rutonde bisobanura yuko ico gihugu kiba kibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Ikaba rero ari inzinzi ikomeye ku Burundi. Userukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya akaba yavuze uko yifuze ku imigenderaniro yogenda, ati hariho muri kahise ivyagiye biragaragara yuko tutahurirako, ati byabijanye nuko imfashanyo yogenda canke guterera iterambere ry'u Burundi, ati turashaka ko bihinduka. Nyene cyo bari mukuru igihugu ariko yaberetse neza ko ivyo ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya birondera ku Burundi nico n'Uburundi burondera, kuko ni iteka nitekane ariko n'ubuzima bwiza bwa bene gihugu. Ati rero uko mubishaka ko tubikora burya natwe niko dushaka kubikora. Muri bijya bitandatu twashikirije igihe leta yarahira vyihutirwa, mwarabibonye yuko nakanama kaoni kabigarutse ko kakabishima uko ro bizokorwa, vyaba ivyo kwitaho ugwaruka, vyaba ivyo kwitaho abakukuruke. Banatangajwe n'ukuntu impunzi z'abarundi ziva mu bindi bihugu, nyine cyo yaberetse yuko impunzi zitafa gutaha atari uko zizi neza yuko igihugu kiriko kiratunganywa neza. Ati rero hari ibiganiro bigiye kuzoba hagati y'ibi bihugu na leta y'u Burundi, ubushikiranganje bw'imigenderanire buzoshiraho umugwi kugira ngo barabe bisata vyose bikeneye gufashwa. No kuvuga rero ko mu bijanye n'uburyo nyacyo mukuru w'igihugu cyane yafashe akanya ko gushimira leta ya Hollande kubera ko yadufashije guhera muri 2005 gushiraho inzego zo kwivuna abansi n'umutekano. Ati barifuze ko ikintu cyo bandanya gishigwamwo uburyo n'ibindi babonye yuko mu vyukuri iyi leta guhera muri 2005 yakoze ibintu bikora inka. Ati byagiye biratugora hagati y'ibi bihugu natwebwe tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubikosore. Bwa Burundi yabishirahamwe rya Buraya barishimira yuko bose bavuga kimwe kugira ngo ibijanye n'iterambere ry'u Burundi bigende neza. Nyine cyo bari mukuru igihugu imbere yo kuragiza ariko yababwiye yuko batoza bavuga ngo bagiye gushira amafaranga muri iki canke kiriye, ariko ko ari leta y'u Burundi izobereka ibikenewe. Cyane abakozi bakora muri ry'amashira hamwe mpuzamakungu kenshi usanga bakoresha amafaranga ku mishahara yabo, canke ukabona yuko bashira imbere ivyo bashaka kwabo, mugabo ugasanga bene igihugu muri ari nk'uburi n'ubworozi ari niki, ugasanga amafaranga agera nko ku 75 kwijana asubiye yavuye, ariko abene igihugu ntubone ko ari kakarusha. Yasavye rero ubushikiranganje bw'imigenderanire bugiye kuzokorana n'ivyo bihugu yuko bazokora ibishobotse byose kugira ngo ahubwo amafaranga menshi azagende mu bene gihugu, imishahara nayo ibe mikeye. Bukeye bwaho hakaba hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 8 Kigarama, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarakiriye kandi umushikiranganje wa Angola ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu, aho yaraherekejwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mushasha w'inama mpuzamakungu yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Uyu mushitsi rero akaba yarazaniye Sebarundi ubutumwa bwa mugenzi we w'igihugu ca Angola bwo kumuramutsa no kuramutsa abarundi, hamwe rero no gutsimbataza imigenderanire isanzwe iri hagati y'u Burundi n'ico gihugu ca Angola.
Jean-Claude Karegwa ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Akaba rero yaraje azanye n'ubutumwa budasanzwe bw'umukuru w'igihugu ca Angola yarungikiye mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo butumwa nkuko wenyine yabimenyesheje ni ubutumwa buri mu ibanga umukuru w'igihugu arungikiye undi mukuru w'igihugu mukamuzi uko amabanga y'ingoma amenywa n'uwayikanye, ariko nkuko yagerageje kwitubarira nuko ahanini ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ca Angola ari ubutumwa bwo kuramutsa umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abarundi no kwipfuriza amahoro n'ivyiza uburundi n'abarundi. Uwo mushikiranganje rero yatumiyeje yuko aje gutsimbataza imigenderanire isanzwe imeze neza hagati y'u Burundi n'igihugu ca Angola, akanashima kandi ingero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaganiriye na mugenzi we mu gisagara ca Libreville muri Gabo igihe hariko haraba inama y'abakuru b'igihugu jejwe iterambere n'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Umushikiranganje w'imigenderanire yamenyesheje kandi yuko yazananye n'ujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu, ariko arabonana muri iki gihe n'abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira ngo bafashe igihugu ca Angola mbere bishobotse n'ibihugu vyo muri Afrika kurwanya ikiza cha coronavirus, kuko byamaze kugaragara yuko igihugu cy'u Burundi cavyifashemo neza, cashoboye kurwanya mbere kiba kiri hafi yo gutuza ico kiza. Ati vyakozwe mu Burundi murongowe n'anyishwere mukuru w'igihugu cy'u Burundi muri ryasekeza bise ndakira sinandukiza kandi si nandura, byarafashije cyane ku shobora gwanya ico kiza. Turifuza rero natwe kumenya umuti mwavugutse ico kiza kugira ngo natwe mu gihugu iwacu dushobore kubukoresha. Uwo mushikiranganje kandi yamenyesheje yuko yarazananye n'ugiye kurongora umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini binini bita Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs. Mukaba muzi yuko muri iki gihe mukuru w'ica Angola niwe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango mu kiringo c'imyaka 2, kandi n'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango nyene aturuka mu gihugu ca Angola. Mugabo kandi umugwa mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini ukaba watowe kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yaraje rero kumushikiriza asaba ko umukuru w'igihugu yo mushigikira n'abarundi bakamushigikira kugira ngo ibikorwa by'uwo muryango bibandanye bigenda neza. Umukuru w'igihugu rero yashimye ubutumwa yashikijwe na mugenzi we, arashimira n'uwo mushikiranganje ku kiganiro yamushikirije. Araheza aramubwira yuko ivyo baganiriye na mugenzi we wa Angola igihe bahura Libreville bazobibandanya kugira ngo imigenderanire y'u Burundi na Angola ibandanye itsimbatara. Araheza kandi amwemerera gushigikira uwo murongozi mushasha umunyamabanga mukuru wishira hamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini, mbere aboneraho no gutuma umushikiranganje ku mukuru w'igihugu ca Angola ko bishobotse yotera iteka Burundi akabugendera. Ku munsi wa kane naho igenekerezo rya 10 Kigarama uyu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yazindukiye imutumba muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura, aho yateye iteka ibikorwa by'ihuriro ku rwego rwo hejuru byo kurabiramwe intambwe igezwe ko mu yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ivyigwa vyashikirijwe bikaba vyerekana ko Uburundi bumaze kuronka karusho kaboneka mu yinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aha tukavuga nk'abarundi baronswa akazi, urudandazwa rwateye imbere, imigambi y'iterambere ishikira abarundi n'ibindi. Naho biruko ngo hariho intambwe itarashikwako, ari naco gituma hakenewe intumbero nshasha nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje araba ibijanye n'ico gisata Ambassadeur Ezekiel Nibigira. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yatunganijwe kugira ngo itange umuco kuri bimwe bimwe bizofasha kugira ngo twipange neza mu karere kandi ibyo twifuje dushobore kubigerako. Inzego shasha ni ngombwa tumenye inyifato tugira imbere y'iyo ntumbero twahawe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye afashe ijambo akaba yarashimye iyo ntambwe yatewe mu bijanye n'injira ry'u Burundi muri EAC, akavuga nk'ibijanye n'uruja n'uruza rw'ibidandazwa vyateye imbere, amabarabara, ibivuko, amasoko ntanganguvu n'ibindi.
naho biruko Sebarundi akaba yavuze ko abarundi bataramenya neza ibijanye no kurondera amafaranga. Muri EAC harimwo abadandaji bahabona, hariho abazi kurondera ifaranga. None twebwe abarundi tuzoba abakozi ryari, tuzoba aba businessmen ryari, tuzomenya kurondera ifaranga ryari. Tumenye yuko atavyizana birarondegwa. Ahandi leta itunganiriza abatunganye bakora bakinjiza mu kigega, umukozi agakora kandi agahembwa kuvyo yakoze. None nk'ubu twovuga ngo tunganisha imishahara n'abandi bo mu bihugu bigize akarere, mubona leta y'u Burundi amahera yo yakurahe? Kandi abarundi dushaka kurya twicaye ataco twinjije mu kigega. Nta utera imbere yicaye. None twebwe ico dukora mu Burundi dushaka kugwanira ivyicaro kugira ngo twicare hanyuma duhembwe. Izo n'ingendo dutegerezwa gusezerera. Tumenye yuko twinjiye muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo natwe tugire ico tubamarira nabo bagira ico batumarira. None ubwo ntitwaba twishinga kwidoga dushaka ico batumarira gusa natwe ataco twabamariye, dushora ibinganiki. Ubwo twebwe si twebwe ahubwo twabaye isoko, aho naho botubera isoko. Ivyo vyose nibazo dutegerezwa kwibaza. Duhindura ingendo niho tuzoshobora kuba koko muri uwo muryango tutidoga. Mu vyerekeye urudandazwa, Sebarundi akaba yasavye ko hotezwa imbere umuhora wo mu kiyaga ca Tanganyika kugira ngo hagabanuke ibijanye n'umwanya ibidandazwa byahora bimara mu nzira, gutyo n'ibiciro vy'ibidandazwa bishobore kugabanuka. Akaba kandi yasavye abarundi bose na cane ugwaruka kwitaho kumenya ibijanye n'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Duhereye kugwaruka bwo Burundi bwejo, twese tugire gwacu kandi twiteho kurusha ibijanye n'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Vyongeye abarundi dusabwe kwimbura no guhingura ivyoshorwa mu karere no mu mahanga ya kure kugira ngo igihugu kironke amafaranga y'agaciro. Turasavye kandi ko ho kwigwa ingene ibidandazwa bica mu kiyaga Tanganyika vyo kwiyongera, na cane ko ivyigwa vy'abahinga vyamaze kugaragaza ko gucisha ibidandazwa mu mazi bizimbutse kandi bikingira ibidukikije. Uretse n'ivyo, mwomenya ko ikiyaga ca Tanganyika ari barabara ridushikana kure kuko riduhuza n'amabarabara y'indarayi ava mu bihugu vya hariya muri Afrika y'Epfo. Ntitwanjanjwe rero kwitunga kama Imana yaduhaye, ahandi hoho twoba tuyimanuje. Bukeye bwaho hakaba hari kwigenekerezo rya 11 Kigarama hano i Bujumbura, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yararongoye inama ya bose igira 6 y'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza abene gihugu, akaba ari nawe asanzwe awurongoye. Iyo nama ikaba yitabwe kandi n'abandi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, tukavuga nk'abashikiranganje, abashinga amateka n'abakenguza amateka batandukanye, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha muri ico gikorwa, babura amatari, ba mustanteri n'abandi. Uwaserukiye ishiramwe riraba ivy'imfungurwa kw'isi PAM akaba yavuze ko gufasha muri ico gisata cyo gukingira no gutegekaniriza kazoza bene gihugu bashize imbere ivyo gufashanya na leta y'u Burundi. Mu ijambo yashikirije, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye uyo mugwi, akaba yavuze ko gutegekaniriza kazoza abene gihugu biri mu biraje ishinga leta y'u Burundi. Akaba yamenyesheje kandi ko hariho n'ingingo zafashwe
mu ntumbero yo gufasha abakukuruke n'abageze mu zabukuru batari bake nko kubavuza ku buntu. Akaba yamenyesheje ariko ko impinga ikiri ndende kuko ngo hariho benshi cyane bagikeneye gufashwa. Sebarundi akaba yasavye abagize leta baba abasanzwe bari muri uwo mugwi canke abatari muri uwo mugwi hamwe rero n'indongozi zitandukanye mu guhimiriza abo bajejwe mu bijanye n'umuco mwiza wo gufashanya no gushigikirana wamyuranga basokuru. Sebarundi ntibagiye gusaba amashirahamwe yegwa n'ico gikorwa co gukinga no gutegekaniriza kazoza abene gihugu ko bo kwisuzuma bakaraba ivyaranguwe n'ibitaranguwe kugira ngo ahari agahaze bahakosore. Ati leta mvyeyi iri ku kivi kugira ngo yitangire abayo, ari naco gituma ayo mashirahamwe abwirizwa gukora akurikije amategeko mu gufasha abene gihugu n'ibindi. Mu bijanye no guhimbaza Imana naho ku musi w'Imana igenekerezo rya 13 Kigarama umukuru w'igihugu nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakaba bifadikanije n'abakristo ba paroisse Mutoyi ikukira diocese nkuru ya Gitega mu nkuka ya misa yo kuri uyo musi w'Imana ugira gatatu w'ubushikiro. Mu gihe abakristo babandanya kwitegurira umusi mukuru wa Noheli, Patiri mukuru wa paroisse Mutoyi yishimikije inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Yohani, akaba yasavye abakristu kwama bakeye bakitaho igisabisho kuko ngo gifasha imitima kikamurikira imigambi myiza kikigiza kure inabi yose. Muri iyi misi y'ubushikiro kandi yahamagariye abakristu kwitwararika abatishoboye kubasangiza mu byo Imana yabahaye uko bingana kose. Mu ijambo ryo kuramutsa abakristu yashikirije umukuru w'igihugu nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarahimbawe n'ingene abanyamutoyi bitaho imigambi y'iterambere ry'igihugu, agashima na cencane iterambere ryazanywe n'iyo paroisse ya Mutoyi, agahamagarira n'ayandi mashengero yose kwitwararika iterambere ryo ku mubiri n'iryo ku mutima. Mutoyi nagomba gukengurukira bimwe vy'umwihariko iparuwasi ya Mutoyi, cyane cyane ngengurukira Mutama Ruberuto. Abene gihugu turagukengurukira cyane kungene witwararika ubuzima bwacu ku mubiri no ku mutima. Nakoze ibikorwa byinshi cyane aha Mutoyi mu ntara akabona muri iki kinogo iyo koko abasaseredoti atari bo bari kwitaho iterambere, haraho byo bitwaye n'imyaka irenga 100 kugira ngo hatere imbere, kuko murabona ko hari kure. None ikinezereye aha mu Mutoyi hasigariho karorero k'iterambere. Abanyamutoyi nabo nyene namaniko ndabatanga akarorero mu Burundi. Murabakoze kuko namandabi yikomine ya Bugendana nta na rimwe ndabona koko muvuga ngo inzara iratwishe, ahubwo usanga abanyamugendana rero babaye ikigega c'intara. None rero ndabakunda cyane kubera ubwira mukorana mwebwe muzi kurima no muci mukavomera. None rero ndazi yuko akarorero mwatanze karandagase, naragiye aho hakurya mu Gihogazi casanga naho nyene mwaratanguye kubigisha kurima muci baravomera. Naraba ngagiye murigisha mushikaho birashitse za Giheta za Mugera, ni kuvuga yuko mwebwe mwarabaye akarorero. Sebarundi akaba yarabateye intege ku mugambi bafise wo kubaka inyubakwa rusangi, akaba yavuze ko gikuru ari ukugira ishaka. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, paroisse ya Mutoyi ikaba yarashikije Sebarundi akaganuke kagizwe n'imiswi y'inkoko 200 n'inkoko zikuze. Akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Tukaba tubipfurije Noheli nziza n'umwaka mushasha wa 2021. Imana ishishikare kuzigama igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi naho ubutaha.